kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Turabona umukogote wiruka hirya kure gatoya. Minani araje ariko arazungagiza ukuboko. Ca twumva abana barira ariko batarenze urwamo. Abo ni babana bakotso. Bana, muritwa niki? Buzoya? Simbizi? Vovo? Muze twinjire mu nzu mumbwire. Mama Gatarina, harya twabonye Minani agiye akadusiga. Twaciye tubona ukuntu umunsi papa wacu azohava apfa akadusiga. Mugabo nta na hamwe ariko araja abana. Ari kumwe natwe. Yatubwiye ko umugera wa sida wamaze kumujegenyura. Yuko azogwara cane. Kumwe nyene mama yari yagwaye. Aho rero tuzoca dusigara twenyene. Umviriza abana. Murazi yuko twe n'umushinga ntawe wanje Rugamba tubakunda. Ego ma. Twariyemeje kuzobatunga. Ariko none bizogenda gute niyo papa yapfa? Muzoca mutwirukana? Kubera iki mwiyumvira uko? Abantu ba hano muri Rwinyoni bafise ubwoba ko tuzohava tubanduza sida. Bana, twarasezeraniye papa wanyu yuko mwebwe tuzobitaho. Tuzokwama twitwararika kuraba ko mufise uko mubaho. Nukuvuga yuko dushobora kuguma ngaha. Mwaba muri kumwe natwe canke muba mu zindi nshuti zacu, tuzoguma twitaho kuraba ko mumerewe neza. Urakoze cyane mama. Rero bana, hanagura ayo mosozi hanyuma mumirakina n'abandi bana hajya hanze. Ariko nta bagenzi dufise. Erega mama, kurya nabivuze niko biri. Abana bose biyumvira yuko badukoze ko boca bandura sida. Niyumvira yuko hageze kugira ico twokora hano muri Rwinyoni kugira ngo abantu batahure ivyerekeye sida. Ariko imbere yuko nivyo vyokorwa, nagomba ndababwire ivy'umugenzi wanje Rutabandi. Womenya gute ko uwo muntu ari umugenzi Rutabandi? Uwo yatanze ubuzima bwiwe ku bwanje. Ugomba kuvuga ko hari umuntu yagupfiriye kugira ngo ubeho? Simbizi, nuko nyene biri. Izina ryiwe ni Yesu Kristo. Ni umwana w'Imana. Kandi muri Bibiliya turasoma muri Yohana 15:13 ngo nta wogira urukundo ruruta uguko umuntu yigura abakunzi biwe. None nico Yesu yagukoreye? Ego cane. Yapfuye urupfu rubabaje cane ku musaraba kugira ngo anyuze icaha canje. Kubera iki? Kubera ko Imana yagomba kuba data wanje wo mwijuru. Mugabo icaha canje kikantandukanya nayo. None ivyo ni kubera iki? Kuko Imana ari yera, ntiba hari icaha. Nico gituma umwana wayo yaje mw'isi agapfira ku musaraba kugira ngo icaha canje gihanagurwe. Wow! Nkeneye mugenzi nk'uyo. Urashobora kumuronka. Reka nkubwire ivyiwe. Minani arashitse ku ishure y'indaro Igitega. Ariko aragenda aja mu ishure yigamwo. Azabona ahuye na Nome. Wesha, urabona ingene nshurika? Ndabari sinakubonye. Nome. Ni wewe? Je ngomba kumenya ibi ni biki? Minani, ukora iki ngaha? Nena kumenda kurondera ahantu hose. Umuhungu w'umunyagihugu ninde? Nome, ntumbwire ko umuzi. Oyambarira Mina. Ukora iki ngaha? Erega na jewe niga ngaha. Kuva ryari? Kuva umwaka utanguye. Kubera ko yabaye umwana mubi gutyo. Nari nibajije ko abavyeyi baje kundara. Cyane ko ukinkunda. Ukaba waje kundondera. Nome, kubera ko ufata ukuntu guteye ubwoba gutyo. Ikibi nagukoreye n'igiki. Gezaho Nome. Reka guta umwanya uganira ku gahungu. Tugende ntihagiye n'utubona. Ndira gato. Hitamo Nome hakiri ubunyene. Ako gahungu canke jewe. Ariko ndarindiriye. Ndaje.
hanyuma rero Minani ntutunagerageze gusubira kumvugisha. ariko none nakoze iki? Wowe ugume kure yanje gusa urumvise? Bwira nakoze iki? Hariko hayagera ko Yozefu na Munyana nabo batangura ishure. Rugamba na Gatarina bagiye Gitega kugura imyambaro y'ishure, amasakoshi y'abana n'amakaye y'abana bakotso. Aba bana ni Buzoya na Simbizi bakaba biteguriye kwiga muri Gwinyoni. none ga papa turaronka akajya kugendera Minani. Icyambere nuko tworaba yuko ibyo dukeneye kugura Igitega byose twabiguze, hanyuma turonse umwanya kandi tukaba tutagoranye ku ishuri tuca tugerageza tubone Minani. Yozefu twese turagomba kumubona naho haizi yinga rimwe gusa agiye, tuza tumukumbuye cyane. Ndabonye hamwe ku bitaro. Nivyo Munyana, tugira dushika Igitega? Ngajya hanu nifuza kuja uyu munsi. Nivyo Munyana, reka natwe nuko. Mwumvirize rero mwese, kugira ngo turonke umwanya wo kuramutsa Minani, niyumviriye ko twokwigabura. Gatarina, ndabasiga ku mangazine y'ishuri mwe n'abana. Nanje njenjana na Yozefu kugura ibyo dukeneye. Papa, jewe sinojana nawe. Niyumvira yuko wewe wojana na nyoko wawe. Urazi ibikoresho by'ishure mukeneyemo na Yozefu, natwe ntiduteba. hanyuma duce turana na Minani. Twizere ko bishoboka. Turaza kumva ico umuyobozi w'ishuri avuga. Kugura ibikoresho baca bashika ku ishure. Twumva Rugamba na Gatarina bavugana n'umuyobozi. Urakoze kwemerera kumuramutsa nyakubahwa. Si kenshi tuzi n'Igitega. Niko biri ku bavyeyi benshi barereye ngaha. Rero nanje ndanezerewe ko mwaje kandi ndanezerewe kuvugana namwe. Ukuntu Minani yikira mugora kumenyera ivyo kwishuri. Numva bimpagaritse umutima gatoya. Ugomba kuvuga ikiganya kuba. Ikintu nabonye kitagenda neza nuko mundu ya mbere yari umwana ameze neza, ariko mu nyuma bikaboneka ko bitagenda neza cyane. Nibishasha kuri we nyakubahwa. Ubaye ubwa mbere aja mu ishure y'indaro, kandi niwo mwaka wiwe wa mbere wo kuba mu ishure yisumbuye. Nanje naravyiyumviriye, ariko nkandibaza igituma mundu ya mbere atangorane yari afise. Yoba afise ingorane ku bikorwa byo mu ishure? Nta ngorane nini afise, umuhungu aciye ubwenge pe. Rimwe na rimwe ntashira umutima ku bikorwa vyiwe, ariko ngira ngo nukubera ko ari ishuri rishasha n'uburyo bushasha bwo gukora ibintu. None afise ingorane nyabakiganya kuba. Nuko gusa usanga yama ari wenyene atana abagenzi bashasha agira. None hagize ibikorwa akorera hamwe n'abandi canke ivyo kwinonora imitsi biramugora cane, ashima kwigumira wenyene. Yarasanzwe ameze uko yahora yama yiyumvamwo kuba umurongozi. Ariko naje ibyo naravyumvise muri raporo narungikiwe n'ishuri yahora yigako, aho yize amashuri y'intango, hari ahantu yakoze neza cane. Ariko none twofasha iki? Kumbe nimwavugana nawe ushobora kumubaza ko hari nk'abanyeshuri baba bafitaniye ingorane hano ku ishuri. Kumbe hari nk'umuntu yoba muhahaza sinabizi. Turaraba icyo twokora, ndaza kongera kuvugana nawe imbere yuko dusubira Gwinyoni. Urakoze. Kandi nanje vyonezera cane. Guriya Minani hariya. Minani arababona acagerageza kwihanagura amosozi mu maso, aca ariruka arabagumbira bose. Ndatangaye cyane kandi ndaryohewe kubabona. Sinari nzi yuko ngo kwihuta kuza kundamusa gutya. Twategereza kuza n'Igitega kugura ibikoresho bikeya by'ishuri, kandi n'abandi twese twari tugukumbuye. Twakuguriye ibisuguti n'imbombo, muzobisangira n'abagenzi bawe. Urakoze cyane mama. Urakoze papa. Uri mu mugwi w'abahiganwa mu kwiruka? Hari umudari uratsindira? Uri mu mugwi w'umupira w'amaguru? Ivyo ntiyaragera. Erega amaze amahinga abiri gusa ngaha. Nome nawe mwarabonanye na none? Naramubonye rimwe. Hanyuma yavuze iki? Nta na kimwe. None uzosubira kumubona ryari? Sinzosubira. Uzosubira? Kubera iki Gamini? Nagomba gusubira kumbona. Iki? Ivyo nivyo yambwiye. Ugomba kuvuga iki? Niko yakubwiye? Nagira ngo mwari abagenzi cane Emini.
ego mwari abagenzi igihe nome yari igw'inyoni yarahinduye mama ariko abagenzi ntibahinduka baba atari abagenzi b'ukuri ubu n'umuntu atandukanye cyane nuko yari ameze igw'inyoni nagomba no kwemera yuko anzi mpore mwana mpore sinzi ko ibintu banaramukoreye kandi ntazonambwira mushingana wojana abo bana gutembera nagomba kuvugana na Minani gatoya yemwe bana tugende turabe imbombo mwe muri ihe yaramereye nabi cyane Ngomba kugumana na Minani banose bariko baraturaba ambwira ko nogerageza no kumuvugisha na rimwe sinzi igituma ameze gutyo Mina ariko ivyo mbwiye binyeretse ko yahindutse kumbe nico gituma ataje nimuhira kuri Noel mama narumvise ibintu bibi kuri we ibintu yakoze abagenzi bamwe afise narumvise mbere ko yakundanye n'umwe mu bigisha b'abagabo ivyo nta nivyo ngomba kumva Mina asanga ubwo ari bwo buzima yahisemwo iyo n'ingingo yafashe wenyene ubwiwe kandi azobibazwa imbere y'Imana nanje niko nibatse ahubwo ikindi aje ishinga kurusha niwe Minani ntiwohagarika umutima n'ivyanone hari abandi bantu benshi kw'ishuri ushobora kugira abagenzi mugabo jewe sinari navyiyumviriye uko waruzi ko na diregiteri afise umutima uhagaze kubera wewe ivyo nivyo ego nivyo wagahungu agomba ko wokora neza twese nico tukwipfuriza ariko yatubwiye ko ufise ingorane zo kuronka abagenzi ingorane zo kumenyera narahungabanijwe cyane n'ivyo nome yambwiye mama sinasubiye kugira inyota yo kuba turi kumwe n'umuntu n'umwe naciye niyumvira yuko hari ikintu kitagenda neza muri jewe naciye numva ntagomba kuguma ngaha ntugire ingorane ziri kuri wewe Minani niyumvira yuko noma ari wafise ingorane ukeneye nyabuna kwitaho cyane ibikorwa byawe byo mu ishuri urakoze mama ivyo nivyo nkeneye gukora neza mu ishuri kandi ntangure kugira abagenzi bashashe igira hino ngumbire wa gihungu canje bagarutse mwe muje hageze natwe turahejeje none niyumvira ko byose bizogenda neza papa ni byiza ndaca kuganira n'umuyobozi gato duce tugenda none Gamina uko muravugana iki twariko turavugana ku vyerekeye abagenzi nibyo ku vyerekeye abagenzi no ku vy'abagenzi nyakuri dukwiye kwitaho noba narababwiye umugenzi wanje wa mbere uwo ari we oya ntibaza ko umugenzi wawe wa mbere ndamuzi ego buza naramubabwiye mwe na simbizi ninde umugenzi wanje wa mbere ni Yesu Kristo sinahuye Yesu niwe mugenzi wanje wa mbere kubera ivyanditswe muri Bibiliya muri Yohana 15:13 bavuga ngo nta wogira urukundo rutuga umuntu yigura abakunzi biwe Yesu nawe ivyo nivyo yakoze ku bwanje najewe ku bwanje na jewe nibaza yuko ari umugenzi mwiza umugenzi nkeneye kuronka tuzogusengera umuronke Mina hanyuma ico nogufasha akiriye Bibiliya yanje mugabo ga mama utusigara atari ufise ngomba ko ubu yifise kandi ngomba ko uyisoma Minani urasoma imirongo naguciriye kuturongo nko muri Yohana igice ca 15 ku murongo wa 13 kandi ndazi ko ndagusengera iminsi yose mu gatondo kandi nzoguma ndagusengera uronka umugenzi w'ukuri urakoze mama hanyuma Amina ego mama wibuke ko Yesu yasezeranye mu cete candikiwe abaheburayo ngo sinzoguta ntaho nzoguheba Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe TWR Radio Burundi n'inshuti zaryo ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel Daniel Nibona Grace Nibona Dushime Anne Siela ijwi rya nyokuru Consolate Kabura umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire TWR Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura itelefone ni 22 24 26 57 murakoze